Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri uno mugoroba, aho Generali Arengiyome Bunyoni mu rubanza rwe ku munsi w'ejo yatangaje ibintu biteye ubwoba kandi bihambaye, yemeza ko abajenerali nka bose mwaje mubona bapfa ngaha mu gihugu c'u Burundi bose bishwe n'ubutegetsi bubi ndetse n'abajenerali bagenzi babo ba CNDD-FDD, aho Generali Arengiyome Bunyoni yatangaje ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana, Darius Ikurakure, Atanazi Karazura bose ari aba CNDD-FDD, kandi avuga ko nyine ari bo nyine nawe bashakaga kumugandagura, akaba ariyo mpamvu yahise ahunga. Akaba yanatangaje amajambo akomeye cyane yerekana ko byanze bikunze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bwamenye amaraso atari make y'abana b'u Burundi, ndetse harimo n'ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare c'u Burundi nka Atanazi Karazura ndetse na Adolphe Nshimirimana na Darius Ikurakure, aho Generali Arengiyome Bunyoni yemeje ko abo ngabo bose bishwe n'ibihangange, harimo Silas Ntigurirwa, Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi benshi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari no mpamvu nawe yahunze kugira ngo aticwe. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize Generali Arengiyome Bunyoni yatangaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko byanze bikunze ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi Generali Arengiyome Bunyoni akaba yaje ashimangira ibyo amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yaramaze igihe avuga, ariko leta y'u Burundi ikabihakana. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, wowe ico busabwa nta kindi ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Bunyoni ati nanyegeye kugira ntibangere nka Generali Adolphe Nshimirimana, Darius Ikurakure ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cyane. Generali Arengiyome Bunyoni avuga ko bose bagiye bicwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, naho atabishasha bivugwa mu rubanza rwa Generali Bunyoni na bagenzi we. Hari amajambo ahavugirwa atangaza cyane abagwitaba, akaza afise insiguro zikomeye ku kungene Uburundi burwawe mu ntwaro ya CNDD-FDD. Ubu Generali Bunyoni niwe yemereze ibyo amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yari amaze imyaka ashira habona, leta ikabahakana. Generali Arengiyome Bunyoni nk'wabaye muri iyo leta arazi ibyagiye biba ndetse n'amabi akomeye cyane yagiye akorwa n'iyo leta, akaba ariyo mpamvu kubitangaza rwose byabaye byiza cyane, kuko biriko birafasha benshi kumenya ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ejo haheze ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu 2024, Generali Arengiyome Bunyoni yarabashijwe icatumye ahunga urugo rwiwe igihe inzego z'umutekano zari zije kumusaka mu ijoro rya 16 rishira wa 17 na mukiza 2023. Yongera abazwa wamuburiwe. Bunyoni yishuye ko yaburiwe n'abantu babiri, ari we General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yamwandikiye message na Lieutenant General Silas Ntigurirwa yabimwibwiriye. Bunyoni yanasabye ko abo bajenerali babiri barengutswa bakabazwa abo ingene baburiye umuntu bari bazi ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Sinari kurindira ko nicwa, niko Generali Arengiyome Bunyoni yatangaje. Bunyoni yasiguye gutya impamvu yaciye anyegera. Generali Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. Generali Atanazi Karazura yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi ntibigeze bafatwa. None njewe nka Generali de Police
ari kwigereza ko abajenali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasa mu gihe bari kuba bahejeje kunsaka. Ubutumwa buhambaye cyane kandi bwerekana ko ibyabaye biteye ubwoba ndetse n'ibyagiye bikorwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Abishe Generali Nshimirimana na Generali Karazura ntibafashwe. Hari abasirikare n'abapolisi bamaze imyaka 9 mu munyororo bagirizwa ko aribo bishe Generali Adolphe Nshimirimana kwa 2 ukwezi k'umunani 2015. Abo bantu baraburanye barerekana neza ko igihe Adolphe Nshimirimana yishwa batari bari i Bujumbura. Sentare zararonse ibyemezo bikwiye ariko ziguma zibarenganya. Bamwe urubanza rugeze muri sentare ntahinyuzwa ariko byaranse ko batunganirizwa. Muri ico kiringo cyose Generali Bunyoni yari ajejwe umutekano. Inzego yari arongoye nizo zabesheye abo bantu. Generali Bunyoni yaraye yerekanye ko yari azi neza abishe Adolphe Nshimirimana ariko arereka hapfungwa inzirakarengane. Generali Alengiyome Bunyoni ibi bintu yatangaje nibyo byerekana akamaramaza kariko karakorwa mu butegetsi bwa CNDD FDD kandi bikaza bishimangira ibyo abarundi benshi bamaze iminsi bavuga kuko benshi bemeza ko ibiriko biraba mu butegetsi bwa CNDD FDD biteye ubwoba kandi bibabaje. Urupfu rwa General de Brigade Atanazi Karazura rwaravuzwe ko byinshi. Generali Karazura na Generali Rugigana bari bamaze iminsi baganira na Generali Majoro Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kurondera ko hasubira kugenwa umushiranganje wo kwivuna abansi avuye mu bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Nkuko byari bisanzwe bikorwa umushiranganje w'umutekano akava mu ba ex-FAB FDD mu ba ex-FDD nawe ujejwe abasoda akava mu ba ex-FAB. Ibiganiro byari bigeze kure kandi bamwe mu baserukira ibihugu bya Buraya bari babishikiye cyane kandi benshi bari bamaze kubitera ko umukono. Perezida Nkurunziza yoba yari yarekanye ko ashaka kugena Generali Kararuza. Rwari uruhendo. Bamwe mu ba generali bahoze bagwana muri CNDD FDD bari bahagaze bavuga ko byanze bikunze bitakunda. Inyuma ya Generali Majoro Posiye Gaciye ubwenge atama ex-FAB azosubira kuba umushiranganje wo kwivuna abansi. Ako karwi kabyanse karimwo Generali Alengiyome Bunyoni kagira ko karabyumvisha Perezida Nkurunziza. Kwica Generali Kararuza byari bifise intumbero zibiri: guhora urupfu rwa Colonel Darius Kurakure no guhebuza aba ex-FAB ko abatagisubiye kuronka ubushiranganje bwo kwivuna abansi. Nkuko Generali Bunyoni yabivuze, Generali Kararuza yishwe n'abasirikare bambaye umwambaro barongowe n'intwazangabo batazira gafuni. Yari yahawe gutwara batayo yo zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi yari yo kumuzinda. Iyo batayo yari yahawe gutwara. Benshi mu bakoze iryo bara bari mu bahoze bagendanira Darius Kurakure. Abandi bavuzwe mu gitero cahitanye Kararuza n'abakozi b'iperereza bari barongowe n'uwo batazira Kazungu. Haranavuzwemo Colonel Desire Uwamahoro ubungubu upfunganye na Bunyoni uriko urabazwa ibyaha bimwe na Generali Alengiyome Bunyoni kandi bikaboneka neza ko ibyabaye byose babifisanyemwo uruhara rukomeye cyane. Ariko abafashwe ico gihe ntaho bahuriye n'abakoze iryo bara. Ico gihe hafashwe abasirikare ba ex-FAB bari bararira Generali Fabien Nzisabira yari aherutse kurungikwa mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubiligi. Hano Generali Bunyoni yavuze ibyo azi koko. Arazi ingene ubutegetsi bwa CNDD FDD bugandagura abantu bukaca buraba abo bubeshera bagapfungirwa ibyo batazi. Generali Bunyoni yaragize uruhara rukomeye muri ibyo binyoma bipfungiye abantu ubusa. Ntibyumvikana ingene sentare ntahinyuzwa itaciye ibikorera ko maze ikarekura inzirakarengane zagirizwa urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Uko baciriwe imanza z'amanyanga niko biriko biragendera na Generali Bunyoni yabashize ko ico ceye kandi yabakushizeho ibyo byaha. N'abariko barabikorera Bunyoni uno munsi niko nabo nyine bizobagendera mu minsi iri imbere. Mu ntara y'uno munsi Colonel Desire Uwamahoro yarangije asa n'uwatera ubwoba umushirizamanza ati urabizi neza ko tutazohera muri uyu munyororo. Ibyo binyoma utwambika uzobyishura nawe uze uho turi.
rwose ibyavuzwe mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni ni ukuri kuzuye kandi biraboneka neza ko byanze bikunze ibiriko biraba biteye ubwoba kandi birerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakora amabi ateye ubwoba, amabi atagira izina, amabi atagira urugero, aho benshi bemeza ko ibiriko biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cyane harimo Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi benshi bakemeza ko ibi bariko barakorera Bunyoni nabo bazabikorerwa mu minsi iri imbere nk'uko Desire Uwamahoro yatangaje, kuko nawe mu minsi yahera wamubwiraga ko ariko arakora ibibi byanze bikunze nawe yahitaga amufata nk'umuhemu, ariko ikiboneka cyo nuko bose bazashirira mu munyororo kandi bakajya babacira urubanza rurenganyijwe nk'uko baruciriye inzirakarengane zitandukanye zifungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ufise amahoro mu iri isi nuwitabye umuremyi, naho abandi ntacoroshe ku isi kabisa, kubera ko nari nzi ko Bunyoni ahambaye cyane, nari nzi ko ata muntu numwe yamutinyuka, none raba ibyo bariko baramukorera ndetse n'ibyo nawe yakoreye abandi birateye ubwoba. Isi ntisakaye, ushaka yotuza ihama iby'isi nubwo tubihahamira ntabyo tuzorya tumare canke tutware. Nta mutunzi azigera abaho nka Salomo nubwo bitagenze neza. Nta mutunzi uzigera ubaho ngaha mu gihugu cy'u Burundi uyemera nka Generali Arengiyome Bunyoni. Naho Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza ko ari we mutunzi wa mbere mu gihugu cy'u Burundi, birazwi neza ko adasumbya amafaranga Generali Arengiyome Bunyoni. Bamwe n'abandi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho apfunze Bunyoni ariko nawe mu minsi iri imbere ari we ugiye gupfungwa byanze bikunze. Amakuru adushikira aravuga ko Desire Uwamahoro ibyatangaje abifisiye amakuru kandi arabifisiye gihamya. Yatangaje ko batazahora mu munyororo nk'uko na Bunyoni yabivuze, akavuga ko ataraha bihereye. Benshi bakavuga ko byanze bikunze ibigiye kuba biteye ubwoba, kandi bakemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ku mfiro, aho benshi bemeza ko bugiye gusambutse byanga byakunda. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.